Ndabaramukije inshuti bakunzi muri ko muradukurikirana kuri Kadoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu isamirana kuri 103 n'ibice bitatu. Subiye kandi kubipfuriza ikaze mu kiganiro kuziko ni kiganiro cama kiba imisi yose kuva igihe c'isaha 1 n'igice gushika isaha 2 z'ijoro. Nkuko muvyumva rero no musi ndagarutse ijwi mwumva ni Peace seka mwese mu buhinga bw'ivyuma akaba ari Raja Tunga, tukaba kandi turiko turaboneka en live ico twita en direct kuri Facebook, mwandike ko Kadoza FM muce mubona ikiganiro kuri live. Uri karadufasha rero kugira aya masanamu abashikire ari meza kandi atunganye ni Pascal. Nitungaraja rero mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Patrick ku masanamu turabashimiye cyane gose twongera tubaha ikaze kandi mu kiganiro kuziko. Muti uyu munsi mbega duza kuba yagira iki? Uyu munsi turi kumwe n'abapfasoni beza. Umupfasoni n'umwigeme akiri muto, turi kumwe na Dorine Joyeuse Muyubira, akaba ari we yatanguje ishirahamwe Gir'izi. Ndakuramukije cyane Dorine. Ndakwaye mwiriwe. Ego cyane ndabona usa neza. Abariko baratwumviriza batamubona ndabinginze muje kuri Facebook. Mumurabe ingene akayanga nasa nirirenga. Umeze neza? Nukuri ndakomeye. Ego nukuri ndabibona cyane. Ndi kumwe kandi na Lysa Kabirigi. Mwiriwe. Lysa Kabirigi akaba ari umwana umwe yatanguye muri Gir'izi, ubu akaba ari mu bandi bigisha. Karibu cyane. Murakoze cyane. Nawe usa neza usa nirirenga. Ego tubamenyesha yuko rero Lysa Kabirigi ni umwana yatanguye muri Gir'izi ariko akaba yiga muri Canada. Ni ibintu bitangaje cyane gose uko navuga ikirundi. Reka ndaza kuca ndabatumira gatoyi mwumvirize ingene ayaga ikirundi bavugisha gatoyi bakumve Lysa. Mwiriwe ndibaze ko muraho. Ego vuga cyane gose bakumve n'akajwi karongorotse. Ndibaze ko mwagize umunsi mwiza, mugira umugoroba mwiza, ndibaze ko muradukurikirana neza. Badukurikirana ari benshi kuba ariko baratwumviriza rero muraza gutelefona kuri 72 23 23 canke kuri 62 24 24. Murashobora kudutelefona kugira muvugishe Dorine Muyubira hamwe na Lysa Kabirigi canke mutwandikire kuri WhatsApp. Twebwe tubasanga hariho hose turaborohereza kugira ngo ntimwitwaze ivyo tuyinite. Ego rero uyu munsi mwari mwarumvise ubwa mbere yuko twaje bageze kuza baravuga ku vyerekeye Gir'izi. Uyu munsi bagarutse bwera tubarire kandete bariko baragira. Mbega Dorine kandete muko muragira ubu unye mubona biko bigenda neza? Ego nukuri yo kandete twayise twidagadure muci. Ego nkuko twabivuze twatoye iryo zina kubera muci ari umwanya abana bari mu karuhuko. Ego hama iyo bari mu karuhuko baridagadura. Rero twovuga ko uko kwidagadura turimwo kuriko kugenda neza kuko turahakura ubumenyi, turahakura umunezero, turahakura abagenzi. Nukuri intambwe turiko ni intambwe idushimishije cyane kuko hariho akarusho kanini ya cyane twaronse turavye ivyo twahora dukora muci iyindi myaka iheze. Ubu rero twarashitse ku yindi ntambwe dushigikiwe na kuziko. Ego. Baje kudukorera ibikorwa vy'igitangaza mu kutwigisha vy'ukuri akaranga kaje kungura intambo n'imvyino twari dusangana. Ego mwoshobora kutubwira neza na neza kuziko iciri kiraterera babafasha mu biki kuko muravuze yuko intambo n'imvyino mwabaye murabivamwo gato ntimwabivuyemwo mugabo ubunye haje akarusho. Mbega akarusho nakahe? Intambo n'imvyino ntitwabihevye kubera novuga ko ariyo nkingi ariyo mushinge
wa Gir'izi kuko ahari akanyamuneza haje intambo rero turashiramwo intambo cane kuko abana nivyo bakunda abana mu bisanzwe baza bahurumbira intambo rero ico kuziko yatwunguye ubu bariko baratwigisha gukina amateatre arivyo twita ivyese abana bariko bariga icese ni jambo kuri benshi ryabaye rishasha barabigisha ibijanye no kuririmba bakatwereka ama instrument ibicurarangisho kavukire rero ivyo vyose ni ibintu turiko turiga abana bariko barabona hanyuma nkavuga nti kuziko rero yaje ifise iyo nyungu kuko twari tumaze imyaka twama tubona ko hariho intambamyi ijanye no mu kuvuga imvyino abana barazikunda gutamba biravyoshe ariko twasanze abana batakivuga ikirundi biroroshe cyane ko umwana yidagadura mu gifaransa mu congereza kubera bivanye naho yiga no muhira akagira imana abavyeyi bakaba bumva ico gifaransa nta umuhata kuvuga ico kirundi atari uwo mukozi nawe amusaba ikintu gito cyane kidatuma ashobora kuvuga ikirundi cyane gose aho rero kuziko iziye twarababwiye intambamye dufise duhurirana nuko nabo biri mu migambi y'ivyo bishinze rero ivyo vyese abana bariko bariga gukina nuvuga ivyese bito bito de mini sketch zijanye n'ubuzima bwabo babamwo misi yose bakabikina mu kirundi bigatuma wa mwana ariko ariga kuvuga no kwi-exprima novuga mu kirundi uko ukuntambwe atari yigeze akoresha na rimwe hanyuma n'ibindi turiko turiga ibintu bijanye no kuramukanya akazehe bakatwigisha eka turabona urugendo ni rurerure rero novuga ko turi mu munezero udasanzwe muri Gir'izi kuko turafise inyungu idasanzwe kuziko irikira twongera nkitangura kuvuga navuze yuko Lysa avuga ikirundi neza nayo mfise igituma nabivuze mbega Lysa uwe wize he mu mashuri mato nize école belge kuva mu mwaka wa kangahe gushika mu mwaka wa kangahe kugira batwumviriza bavyumve neza école belge nayitanguye mu wa kane ariko imbere yaho nari niga kuri SOS du coup école belge nayitanguye mu wa kane ufise imyaka ingahe reka dufate yuko umwana yiga mu wa kane atangura afise imyaka 8 umwana yize neza gushika mu w'icenda naruhejeje hama ubu naho w'icumi narutanguriye muri Canada n'ubu niyo nkiciga none nkeneye kumenya twese turazi yuko abana bize Belge turazi ko abana bize mu mashuri y'ababirigi canke y'abafaransa canke liga twita international usanga ari abana batazi kuvuga ikirundi we wavyize gute ikirundi wacize gute wagumanye novuga nti ugo rurimi ukavuga neza ikirundi vyagenze gute jewe novuga ko vyose ari kubera umuryango mva mu muryango ukunda kandi wigisha vyinshi kukaranga n'imico y'u Burundi urumva abavyeyi kuva tukiri bato batuvugisha mu kirundi ntibibagira ivyo izo zindi ndimi ziba zikenewe mu buzima ariko ikirundi bakagihagarara ko urumva nico gituma novuga ko mvuga ikirundi none nk'umwana yatanguye muri Gir'izi hanyuma ubu ukaba wigisha niyahe nyungu wakuyeyo nibaza ko nkitangura noba narifise nk'ubwoba buke bwo gutamba nk'imbere y'abantu bwo kwigisha muganye n'ugo rukundo rwo gutamba no kubyina rukaba rurimwo ubu rero novuga ko ico noba nungutse niko ntagitinya kandi ndashobora kwerekana ndashobora gutamba imbere y'abantu kandi nkaryoherwa no kwigisha akaranga nkunda k'igihugu cyane kuba ariko baratwumviriza murashobora gutelefona rero kuri 72 23 23 canke kuri 62 24 24 murashobora kutwakura murashobora kutwandikira mukabaza ibibazo Lysa kugira mwumve kazi kirundi ko murumva yuko naho ataba mu Burundi arakizi canke mu telefone mwongere mwandikire muyubira Dorine kugira ngo ashobore kubaha umuco na cane kuvyerekeye Gir'izi ariko mwatubariye yuko
Gir'izi ifasha abana kugira ngo bashobore gukunda akaranga. Bega ku batazi Gir'izi vy'ukuri mwoshobora kutusigurira amajambo make Gir'izi carico n'igituma yavutse, ku batabizi babimenyereho. Yego. Urakoze cyane. Gir'izi ni umugwi ndangakaranga witwa ufise iryo zina ryavuye muri Gir'izina. Gir'izina ni kugira identite, kujya baramukanya Giraso Gir'izi. Rero mukuramukanya twumva rero ikintu ca mbere gituma umenya icuri ni kugira izina ryahova. Twabivuze gutyo kubera ndi umwe mu bandi, si jewe gusa nafashe iyo initiative. Ni benshi mu bo twari dusanganwe mu mugwi ndangakaranga HIGA, ariho twigiye imvyino n'intambo. Twatanguye na jewe natanguye mfise imyaka 7, ubu ndiko ndakura na je ndafise abana. Rero muri ico gihe nagiye muri uwo mugwi, narize baratwigisha gutamba, baratwigisha kuvyina, turakura. Tuca dusanga rero dufise umwitwarariko w'abatoyi bacu, ari nabo bana bacu, natwe dutegerezwa kugira ico tubigishije. Rero muri Gir'izi mu kuvuka yavutse kubera yabonye ati ko muri HIGA b'abavyeyi batwigisha bariko barakura, mbega tweho naco twokora kugira ngo abana bariko baravuka ubu, abana bacu natwe baronke iyo chance twoba twaragize yo kumenya akaranga tukabigisha. Rero niho twaca tuja hamwe, tuca turatangura uwo mugwi witwa Gir'izi. Novuga ko turi abana ba HIGA kuko hariho n'abandi bavukanyi benshi, bari muri Canada bagize umugwi ariwe Ishaka, hariho Inyangezi. Izo zose ni imigwi igenda iravuka, yavutse kuri HIGA. Ego cyane. Hari umunywanyi ku murongo, agatelefoni ntigashoboye kumukundira, ariko murashobora gutelefona, murashobora kutwandikira kuri 72 23 23 canke 62 mwibarize ibibazo Dorine Muyubira hamwe na Lysa Kabirigi. Kubatazi rero Dorine, sindi ko mwahora muraba imboresha kure ya RTNB donc y'igihugu, twaratubona Dorine atamba muri HIGA. Za ndirimbo twari tuzi zimwe ziryoshe, sinzi intambo zimwe mwatamba, sinzi ngene bazita, ariko twarakubona cyane gose. Ego nibaza yuko ariko baraturaba kuri live mushobora gucamo mumenya. Ego hari ikibazo mfise kuri Lysa, mbega ku myaka ufise imyaka ingahe twibutse nimba atari banga? 16. Hoba hariho novuga nti itandukaniro rya wewe n'abana b'abarundikazi uzi mwiganye kuri amashuri rihari? Ego nk'ubu unye haba abana twiganye b'abarundi batavuga nk'ikirundi, bataba bazi byinshi kuri ico girundi, ariko nk'ubu jewe novuga ko nibandabizi kurusha. Bivanye nuko nyene umuryango muga n'uwo mugwi ndangakaranga Gir'izi wamfashije gose ku rurimi. Novuga ko ikirundi narivuga imbere yuko ninjira muri uwo mugwi kirutwa n'ikirundi mvuga ubu. Ego urumva warateye imbere cyane gose. Ego hariho Parfait Munezero atwandikiye atubaza ati none uwipfuza kwinjira bigenda gute, hama icicaro cayo kirihe? Hanyuma ngo uwo mwigeme yubahwe kuko ni bake bavuga ikirundi bari mu mahanga. Urumva aragushimiye. Hanyuma nibaza ko ivyo bibazo ari umupfasoni Dorine Joyeuse Muyubira yovyishura. Twebwe nkuko nabibabwiye umugwi ndangakaranga Gir'izi nturakura cyane ku buryo ugira icicaro, ariko ubu nta kintu na kimwe kidakoreka ngo ni kubera utagira icicaro, kuko haraje uburyo butworohereza, hariho amatelefone, hariho ama Facebook n'ibiki. Abantu bifuza kwinjira mu mugwi baratubarira. Hanyuma aho dusanzwe dukorera kuri École Belge, nto abana tubigishiriza. Rero ico bisaba icambere nukuri bisaba ko uza ubikunda, kuko si kintu ukora ku bwitegeko nko
kwishura utegereza kurungika y'umwana ku nguvu kiza ucifuza kuko ni igikorwa kitoroshe. Hariho umunywanyi ku murongo. Halo agatelefone karamugoye. Twariko turavuga rero kuko ngene umuntu yifuza kwinjira ico bisaba. Mwariko muratubarira yuko ari cane umutima kubishaka, kumva kubishatse kuko ni gikorwa novuga ko gisaba ukwitanga. Twebwe abana twigisha ntitwigisha cane ibintu bijanye no novuga ko ama club menshi arashira imbere cane ibintu bijanye no guca amahera, kuja gutamba mu manza. Twebwe iwacu duhagaraye cane ko abana bamenya. Rero iyo bana bariko baramenya hariho abaza bibaza ko bagira bagume baja mu manza bakagira ico bunguka bagasanga sivyo bakadebukirwa bagataha. Cyangwa ugasanga bibaza ko ari spectacle bagira bagume berekana kugira bagume baboneka kumbonesha kure nka kera nkuko twebwe vyashika bikanka. Rero ukatusanga uradebukiwe. Rero bisaba ko vy'ukuri uza ufise uwo mutima wo kwiga no gukunda ako karanga. Ego cyane murakoze cyane. Abariko baradutelefona murashobora kudutelefona kuri WhatsApp naho nyene kuri izi nimero natanze 72. Hariho umunywanyi ku murongo. Nubu agatelefone karamugoye. Kuba dafite utuyinite murashobora kudutelefona kuri WhatsApp nkuko nariko ndabivuga kuri 72 23 23 canke kuri 62 24 24 24. Batumira abategatoyi hanyuma tugaruke muri studio. Hose tuje mu mashure tuje kumarigara tuzitire hose twirindikiza sida. Yambayirora vumera wanyima wanyima wanyima. 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 Yambayirora vumera wanyima. Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu. Ni jewe Peace muriko murumviriza. Tukaba turi kumwe na Dorine Muyubira Joyeuse hamwe na Lysa Kabirigi. Tukaba turiko turavuga kwishira ku mugwi Gir'izi ufasha abana novuga nti batamenyereye kuvuga ikirundi, kumenya ikirundi, kumenya intambo, kumenya imvyino, kumenya novuga nti akaranga ku Burundi kuko nabana b'abarundi. Mbega Lysa ko wewe turabizi yuko uri umwe mu bana batanguye kuja muri Gir'izi ariko ubu wateye intambwe wigisha abandi bana. Mbega ni intambanye iyihe uhora ubwira iyo uri kurigisha abo bana? Ndavuga ko abana benshi hari igihe ntumenya umunsi bazira n'umunsi bataza. Nk'ubu urashaka kumwigisha uyu munsi ariko ejo ntaze dufate bigaca bimera nk'ibi ibisubiza inyuma uwo mwana canke abariko baratambana kuko urumva dutegerezwa kuba twegera imbere. Hariho umunywanyi ku murongo. Alo no mwana nazikirundi sabwe no mwana nazikirundi witwa gute? Tubwira akazina kawe kwanza. rero ni Siriyake. Siriyake telefone uri hehe? Utwakuye uri hehe Siriyake? ni mubwiriza hano ku cyane. Ego cyane Siriyake. Banza uramutse batumire hamuco wabaza ibibazo. Baramutse. Namahoro Siriyake urakomeye? Nakomeye. Urakoze kutwakura. Ego warubajije gute ga Siriyake? Rero nazakanye n'uwo mwana. Ubu mwana? Nagira uri umwana. Nta kibazo ufise ubaza kuri Lysa avuga ikirundi neza kandi ariko yiga mu mahanga? Uwo mwana aririmba ava hehe? Sabwe? Uwo mwana aririmba ava hehe?
turiko turakumva neza woshobora gusohora ijwi neza. Alo agatelefone nibaza yuko kamugoye ariko yereka arabaza ati mbega uwo mwana aririmba ava he Lysa. Twavuze yuko aba muri Canada ubu unye yaje gufasha mu mugwi Gir'izi kugira ngo ivyo yaharonkeye nawe ntavyigumizemo wenyene abisabikaniriza abandi. Ego tweko turavuga intambamyi rero muhora mugira muri Gir'izi, mbega Lysa yaje kutubwira yuko bigorana kubera ko hari gihe umwana azuye umunsi hanyuma uwundi munsi ntaze. Mbega Dorine niko bibona nawe canke? Ego nivyo ico kibazo rizabona natwebwe turakibona nka jewe nk'umu cadreuse na jewe ko ndabikurikiranira hafi na jewe ndi mubigisha. Hariho intambamyi gatoyi nkuko nabivuze iyo umuntu aje atabishira mu gikorwa ciwe ca mbere. Uno munsi urashobora kuza ejo ugasanga harabaye anniversaire ko barabana batoyi akacaja muri anniversaire wamigisha akacabura umwanya uwo mwana ngene amwigisha. Yindi ntambamye hari ni ingene abavyeyi ingene turera usanga bishika ukumva umenga na hantu wosiga umwana muganda uri kurakurayo neza ubumenyi buhari hamwe basiga abana kugira ngo baje kubuzi. Rero iyo umaze kubona yuko ari ahantu ushobora gusiga umwana gusa niyasivye ntubona ko agize ikintu kinini ya abuze kandi iyo bagoye naba ari ko arigisha n'abamwigisha ukaca usanga n'ikindi abavyeyi ngene buturiko turarera usanga izo ntambamye twebwe tubona ntibazibona co kimwe kuko burya iyo twebwe turi mu bana nitwe tubona ikintu gikomeye cari gitegerezwa gutangwa ku bana. Rero numva umenga intambamye nibaza ko abavyeyi tutarakanura neza ngo tubone iyo akaranga kacu gatera kaja tukagenda karatakara cane bikaca usanga nubwo twebwe twogira inguvu abavyeyi tudashigikiwe n'abavyeyi naco tuzoshikako. Novuga ko abavyeyi n'ukuri turakwiye kwikubita agashi tukaraba vy'ukuri mbega abana bacu iki kirundi baracumva, mbega ejo niyo bagaruka mu Burundi bakaza gukora naho bazoba barize adashobora kuvuga ikirundi azokora. Rero intambamye nini ya cane. Ego cane. Hariho Samson niyo nzima atwandikiye avuga ati bite na mahoro nashaka kubaza yuko iyo Gir'izi uyiremesha mu Burundi canke muranayiremesha muri Canada, imyaka ntarengwa yo kwinjira ningahe? Akongera avuga ati ndumva ko bifasha mu kumenya imico y'u Burundi kuko twebwe urwaruka rwo muri no minsi ntago tuzi cane. Sinzi rero yuko Lysa yodufasha akatubwira ati none Gir'izi muramubigira no muri Canada canke ni mu Burundi gusa? Mu Burundi tuvuga ko tubigira mu Burundi muci nkuko yitwa twidagadure muci mu Burundi. Ego cyane. Ndashimira abantu bose bariko baratwandikira bongera badutelefona. Hariho rero nundi yavuze ati nta kibazo afise ariko yashaka kuvuga yuko ikiganiro kimuhimbaye natwe turaryohewe cyane gose ko biko biragushika ku mutima. Dorine mbega Gir'izi murafise imigambi kwijana hakujya y'imbibe z'u Burundi? Novuga ko uri muri Canada ntabura ahashobora kuja gutamba nkuko nababwiye. Hariho umugwi ishaka, hariho umugwi inyangezi, hariho ayindi migwi y'abana bavuye muri HIGA bagenda baravyara iyindi mu Bufaransa bariho, muri Kenya bariho. Rero ntitwovuga ko Gir'izi ikorera mu Burundi gusa. Iri novuga ko akaranga kacu turiko turakora uko dushoboye tugakwize kwisi yose kuko ahari abarundi ni henshi. Muri Canada ho urumva vyarunyutse hari abarundi benshi n'imigwi ndangakaranga ni myinshi. Bapfa kuvuga gusa ko barungitswe na Gir'izi baca babakira buno nyene. Ego cyane kubera ku mwanya uriko uraturega nashaka wabaza mbega hoba hari intambamye mufise z'uburyo hanyuma mbega novuga gute muvyaza umusaruro gute ivyo muko murakora
muri no rwaruka n'urungwanwe rwa kino gihe? ivyo turiko turakora twovyaza umusaruro icambere na mbere n'aba bana bacu twigisha. Iyo tubigishije hakabaho igikorwa c'umuci, abo abaje kwiga baratanga akantu gatoyi kugira ngo abo bandi bana bamenye aribo bariza bashobore nabo kugira ico baronse. Rero umusaruro wa mbere barawufise. Yego cane. Hariho umunywanyi ku murongo. Alo, sabwe namahoro. ni more Ego, tuvugana nande? ni Izayi tuvugana ari hehe? ari muri kumenya mu bindi. Ego cane, urakoze. Turamutsa abatumire hanyuma nimbaraka bazo mubaze. nashaka kubibariza tune kuba ivyo byaragenze uko none umuntu yo kwinjira mu mugwi gute? Yo kwinjira gute? Ego, urakoze cane. Baca bakwishura. Nibaza ko ari ikibazo ca Dorine. Ego, nkuko nabivuze, twebwe wifuza kwinjira, kenshi tukunda kuba turiko dukorera kuri École Belge, kuva isaha 8 gushika isaha 11 kuwa mbere gushika kuwa kane. Ego, École Belge ni ngahi Bujumbura mu Kabondo. Ego, aha kuri barabara rya Yaranda. mu yandi majambo abari ruguru bazobasangaho vuba. Ego cyane. Ego cyane. Haro n'undi munywanyi ego, mbega ushaka novuga nti ushaka kwinjira yo kwandikisha umwana wiwe gute? Tugenda gutega Lysa? Murashaka kutwakura, murashaka kwandikira Madame Dorine. Yego, hari abantu benshi mushobora kwandika. Hariho bashobora kwandika kuri 69 69 ubusa 9 kane 9 79. Ego, murumva yuko abafise ibibazo, abashaka kwinjiza abana babo muri Gir'izi, yuko mwo kwakura canke mukandika kuri 69 ubusa 94 amajana 979. Kubera ko umwanya rero kuratugora, ndabashimire cyane gose kubona mwashoboye kutwitaba. Ndashimira cyane Dorine Joyeuse Muyubira ariwe yatanguje Gir'izi ari kumwe n'abandi bafashanje muri Club HIGA. Ndabashimire cyane gose. Mwakoze cyane gusubira kudutumira. Ego cyane, nizere ko n'umwisi imbere asubira kandi kubikora ko muzoshobora kwashika. Ego nukuri kuko turafise igiteramo turiko turabategurira. Ego, kizoba ryari? Kizoba itariki 17. Tuzoshaka kwerekana ibikorwa twakoze muri buno buruhuko. Ego, aho ni byiza cyane gose. Lysa Kabirigi yatanguye muri Gir'izi ari umwana bigisha, ubu nawe yashatse gushira impano ziwe ahagaragara. Ndagushimira cyane gose kubona washoboye gushika muri studio za Kazoza FM. Murakoze cyane ko mwadutumiye. Nizere yuko ni wasubira muri Canada uzobabwira yuko Kazoza FM ishigikira cyane gose novuga nti akaranga ku Burundi cyane kuziko, iganiro kuziko. Ego, nizere ko kandi nibagaruka uzo twitaba. Ego cyane gose. Ego cyane. Turashimira cyane gose abadukurikiranye, abanditse, abatelefonye. Nivyo hari abo tutashoboye kuvugana, ariko sumusi wa nyuma nejo tuzoba turi kumwe. Ngashimira cyane Raja Nitunga yari mu buhinga bw'ivyuma, uwariko arabafasha gushobora kutubona live kuri Facebook kuri Kazoza FM. Patrick nawe nyene turamushimira. Rero namwe tukabashimira mwebwe mwese mwatwumvirije, mwateze yompi kuva isaha imwe n'igice gushika izi saha tugeze ko. Tubakengurukira cyane gose yuko mwumvise yuko Gir'izi atari ikintu gisanzwe, kandi twizera yuko namwe aho muri muzokundisha abana banyu akaranga. Rero nsozere ndababwira nti Nagarwane, ijwi mwariko murumva yari Seka mwese. Peace. Kazoza FM.